Halo, gute? Wari wavuye ku murongo? Ndababwiye ni mumuhe wifi ngo tuvugane. Ndababwiye ati ni mumuhe wifi tuvugane, ndamukeneye. Ndababwiye ati muhe wifi tuvugane, ni ukuri kw'Imana. Ndababwiye ati naciye mbona ko wakwatsa wifi, ndavuga ati muhe wifi tuvugane. Umukozi wifi tuvugane, izina ry'Imana. Eh, mm, mhm. Oya, subiramo ibyo ukora siniko navyumva neza. Subiramo bakubwiye ngo iki? mu kirundi bambwiye ati Mm, nababwiye ati nimba mwumva ko nabakora akazi neza njana kuri ofisi byabure umuntu hari mu rundi ngo nazimwe sinahaneye eh, ubwo nyene hajya umaze kubarondera umaze kuvugana bifaciye bayica ncamba ndiciye mu cyumba mhm, batatu bangwanye nabi mm, nca ndamba ariko bafashiramo telefone mu kuguru mm, amanuka mm, barambwira ngo telefone wazanye ndavuga ati nta telefone nazanye mm. ntayo ndabaha Koze ubwo nyene cyane. shitse aca arambwira nk'uko Mhm, ubwire mm, ngo zogenda mm, hasi acarambaza mm, byuka sangahe je mm, nabyutse saa tatu mm. urumva bo nimba saa tisa ari sangahe bo bambwiye ngo pana ngo saa tisa nimba saa tisa ari sangahe ibyo Saa tisa sinabyumvise ni isaha icenda nyine saa tisa ni isaha icenda ndibaza ya saa tatu tisa n'icenda ari cyane je ndibaza ko ari saa tatu eh je nababwiye ati je mbyuka saa tatu niho mba ngize mu kazi kanyu gukora akazi kandi ayo masaha ndayubahiriza ukuri kwamye mhm, burya baca bambwira ati umviriza mm, byuka mu gatondo ukora akazi kawe kwa ujejwe ushoboye mhm, uzi hanyuma mm, nomu mhm, uje kuryama uruhura umubiri ibyo mhm, bari bwabinkorera nta mhm, n'umunsi n'umwe mhm, ndababwira ati nyoko wanyu ngiye kuryama ambyuza inkoni mm, ambwira ko ntaje kuryama mhm, arambwira ngo mafi mama ngo mm, reka kora ibya mama mm, ndamubwira ati mu gatondo icyayi cy'agahawa yambwiye ngo nakivanze n'ikindi ntagisizemo mm, arambwira ati mafi kayigahawa akayijewe nije nakikoreshereje akayije nakamaze mm, urumva yose mm, urumva ko ari amakosa ariko aragukira nyina mm, njama ati mbega mm, umunsi yaje akantonomera ko kujya kansarirako mm. akafata mw'izosi burya baza ko je nazo mufata mw'izosi afashe mw'izosi nanjye nzomufata mw'izosi amwivune ja ndi induru zose zatwa muce mufata mw'izosi nanjye munyice Mhm, kawujejwe amasaha uhuka mhm, ati niwubahwe mm, burya one mm. uzozikoresha bawe basi Ngo bavuze ngo telefone ngo uzohora uyikoresha. ngo ndiye muri shambure ngo ngiye kuryama ngo niho nziza ndayikoresha tego Okay. Urazi ko nabandikiye nabikubariye yuko message ya mbere nabikubwiye nabandikiye. mm. Kandi ngaha ndiko nakurikodinga hari ikibazo. oya nta kibazo na kimwe vrema Donc izi ni témoignage zituma abantu batagira ubwoba nk'uwo wica ugira ubwoba ugaca ubaha telefone utaje kumbwira ngo ndabandikire. Iyi ariko ari ngorane ni kuvuga ngo icyo biza gufasha nuko n'undi muntu wese yari afise ubwoba buca buhera umukoresha aja kugira ngo zana telefone yinyegeze mwikora ingo kwa Daniel ndabandikire none bo ko ndabandikiye niko bimeze. Hmm? Bane urumva ndafise mutonya wanje wari yino Mm, yaje kumbera ati none ko bakwatse telefone mm, barakwica mhm, burya abonye ngiye ku murongo mbe mana bige nabwiye ati reka reka Mugisha ahubwo niyubaho nasigwa amavuta hari imana imuhezagiye ti Mugisha niwe mvugiye mm, atari ko gamana ambwiye ati yo mm. ati izo nomero zose zisunikira ahubwo zindo Reka ndakubwire hano umviriza ukuntu twaganiriye ubwa ego mbere namurungikiye message ya mbere igihe turavugana ni ndende pe ni ndende gose ni ndende gose n'igitabo
umva n'igitabo yego c'icarabu mm, n'icongereza. yego Hanyuma ndababwira ati Nsabimana Claudine biriya nyine bambwiye mu congereza navuze ati mm, namwibwiye nzi uko ndamwibarira ndabwira ko Nsabimana eh, Claudine bamuhohotera bariko baramuhohotera kandi ku bijanye na telefone cane cane ari ingorane zisanzwe nabivuze ko yabimbariye kandi ndababwira ko ibyo ariko ndazi ko nababwiye ndababwira n'ibindi ndiko ndabivugira ngaha ntibiba bikenewe. Hanyuma ndababwira yego ati nimba iyo telefone muvuga ko ariyo mwamuguriye nka gift nk'ingabire nimumubwire abahe amafaranga angana nayo mwayiguze ibe iyiwe bwite. Ndababwira n'ibindi iyi ni muri ya message ya mbere igihe twavugana wewe urumva yego ndabibutsa n'ibindi amategeko icyo avuga ibyo kukwigira ko wiki na wiki nsubira ikindi ndababwira ati ingorane nyamukuru uwo mukozi afitanye ingorane na mama wanyu kuko ntibumvikana mu rurimi. Mwigishe ati wewe rero nk'umwe mu bo two turavugana muri uwo muryango mwigishe gukoresha Google Translate umwereke ukuntu bahindura ibintu mu Carabu babishira mu rurimi rw'ikirundi Urundi canke Kinyarwanda izi ni indimi yumva neza. Ati nimba mutabimwigishije naho muzoze murigora mwebwe nyene mwiho muza mumwishikirira hanyuma mwumvikane kuko umuvyeyi wanyu niwe ntambamye mu kazi. Ati umukozi wanyu mu guheraheza umukozi wanyu arashima ukuntu mubanye mwaramuhaye ingabire ya telefone kandi arayikenguruka muramugaburira muramuhemba nta na kimwe abura ingorane n'inyoko none mushaka akazi gapfe canke umukozi agira umutima mubi kubera nyoko. Ni hajya rero wavuga ndaguha message aheze umwanya baca baraza ngo kwaka telefone sivyo. mm, Rero namwandikiye yanyishuye message ngire message yandikiye nyene yanyandikiye mhm, kuko iyi message yanyuma navuze ngo I ask you do not try to steal the phone. Okay, ndakubaji namubwiye ntimugerageze kongera kwaka telefone umukozi wanyu kugira ngo abandanye akora akazi kiwe neza yishimye avugana n'umuryango. Aca araza yandikira message ngo ni twebwe twamuguriye telefone ngo none twoyimwaka gute ngo kuyimwaka ngo ngo ntitwoyimwaka kuko si yiwe ngo twoyimwaka yaba yari yiwe ngo si yiwe ngo na gatoya. Ica ndamubwira ati mu gihe banashaka message nukuri yandikiye iri hano urumva yanyandikiye yanyandikiye icongereza ndamubwira ati nabwiye ati ingorane abarabu mufise iyo mufise umukozi mwiza mugerageza kumutoteza bigatuma agira umutima mubi. Umukozi wanyu muriko muramuhohotera bigatuma ashavura kandi ari umukozi mwiza akora neza afise n'umurava wo kubandanya kubakorera. Ati ibi mumenye yuko ari guhungabanya guhohotera agateka kazina muntu kandi namwe umukozi muramukeneye nimba mubona akora nabi mumusubiza kuri ofisi. Aca aragaruka ca ndamusaba ati urashobora kwemera nkaguhamagara tukavugana mu congereza canke icarabu gikeya. Aca avuga ngo ya acinya ikindi message ngo she came without the phone. Reka mvuge ikirundi ngo yaje ata telefone azanye ngo ni twebwe twamuguriye telefone from our kuva mu mafaranga y'iwacu bwite kandi nko kumushimira nk'ingabire ngo kugira ashobore kuvugana n'umuryango wiwe abana biwe vyoroshe ngo none
ngo kubera ngo we stupid, ngo abikoresha nk'ikijuju, ngo ntabikoresha neza, ngo bica bituma adakora akazi neza. Wavyumvise? Ushobora kuba ukoresha kandi umwanya munini ku telefone, ibi ubigabanye. Okay, urabona nta n'umunsi we umwana agira telefone nta umviriza, n'umunsi. nturiko nyisobanura ko ndiko ndagucira agace gusa, vyumve nta bindi. Uranyumva? Acavuga ngo ngo ntazi, um, ngo ngo ntazi, ngo ntiyubahiriza neza ibyo twambwiye gukora. Ndongera nabwo ati ndaguhamagare, ntiyanyishuye. Nca ndasubira hepfo ndamwandikira ati I ask you one question, ati ndaguhamagara one question, ndakubaza ikibazo kimwe, ati umukozi wanyu arakora neza, ego canke oya? Yaciye ambwira ngo arakora neza. Uravyumva? Nca nsubira hepfo ati ndazi ko telefone, nashengera ari kuri message wanyandiki, ndazi ko telefone ariyo mwamuguriye amafaranga yanyu, mugabo kuva muyimugurira ubu irimo amabanga yiwe n'abantu biwe. Niyo mpamvu ndabasabye nimba mugomba gusubira ku ngabire mwamuhaye uku kwezi kwa gatanu, kata amafaranga ahuye na telefone mwamuguriye, muyamukate, muzomuhemba yasigaye, hanyuma telefone ibe yiwe. Ntiyanyishuye. Nca ndasubira ikindi cya kabiri, naciye ndakura ku murongo. Izi message zose twazivuganye we nakubuze ku murongo. Nca ndaza nabwira ati nyakubahwa, ndagusavye uhe wifi uwo mukozi kuko ndabona ko wayimwatse kandi turamukeneye. Acagira igikumu gutya, acarandungikira game mba ndayihejeje, telefone ubugarutse ku murongo. Nuko rero nibaza yuko ibintu bigenze neza. None uvuze ngo bakubwiye ati uzokora akazi hanyuma ugakore neza, hanyuma uhejeje akazi uce ugira uja kuruhuka. Bari bwabikubwira none? Hari n'umunsi urabona je turi kumwe n'abakobwa biwe, turi kumwe n'abakobwa biwe n'amahoro yose, ukwamanya ukwezi kose n'abo bakobwa bo nyina atabahari. Nta munsi n'umwe bigeze bambwira ngo kora akazi abone ngo basanga ngo kantu nagakoze, nta n'umunsi mu kwezi kose. Mugabo nyina we iminsi tumaranye kuntoteza hariho n'igihe nabo babona ko nyina wabo afise amakosa, kuko barigeze kumbwira ati umunsi mama yagututse uzodushikire kuko tubwire. Yego burya nyine umuvyeyi, urabona nawe umuntu w'umuvyeyi umuvyeyi angananye kuramuraba ukamwihuza ivyo gukorera vyose. Burya ndinze ndabivugaho jewe nashugumiwe. Imagine umuntu ashobora kubwira ngo fata ngo inuma yataye amagi mu nzu iwabo uyigurure ngo uyijane, kandi wowe wayisanzeho. Burya amaze kubimbira umukobwa bamubwira ati mawe mafi mushikira, none inuma yitwara gute, ayikuraho gute? Umviriza gatoya, namubwiye ati ubuherutse umuvyeyi wanyu yaramufashe mu izosi, yaramufashe mu izosi kugira ngo amunige. Ati mumubuze ntaza bisubire, kuko niyo abisubira nawe azobikora. Donc menye ukuntu biba bigoye kubivuga mu Congereza. Nyene nkuko uvyumva mugabo ndi niyongera kugerageza kumuniga nawe azoca amuniga. Urumva? Kano kantu katumye baca bagira ubwoba. Ya mbere burya nanje kubera ntabizi neza nababwira je nuko gusa mutantahura je niko nababwira mama wanyu afise amakosa, niwe nyine aguma antoteza aho ndi hose kugira cyangwa atumviriza. Wewe vyuko ukora akazi kawe kamare, rero nyina wacu arambwira ngo rohe ngo nabukana mu Burundi. Ndavuga ati maze Burundi? Ndavuga ati ari maktaba jana kuri ofisi mafi Burundi ofisi burya byakabaye kera. Niho bace bambwira nyine babaze kubona ko nanje nyine nashavuye namaze kuduga hejuru. Nakubwiye ubwiriza gukawuka nyine ukabera ko nawe udafyina. Buryo rero ngira nkawe ukagira bambona urumva
umwanya nabandi abatwengera bahora bambona ikintu nkatwenga ubu emwe neva ubu ngira abanukira babone ko n'umudayimoni nyine atera nkuko babimbwira nibwo ukora akazi banyine neza babibone nibwo ukora akazi neza ukora yego akazi neza ndabakorera akazi kabo mbonye ndagahejeje mm, naguze mm, mbonye ndagahejeje ibyo kubabwira ngo maskarama mm. nzobasezera ntashe mu Burundi oya naheze uzaza basezera mu bandi neza nivyo vyiza babone ko atacahindutse sivyo mugabo ugume kujya wari umeze mugabo bagukankamiye bagututse uca uhindura isura ico nico kintu kizotuma mubana neza bazavuga ati kumva arafise ikintu yitwaje uca umbwira ubwo nyene nca ndabatera akamesaje ati murasubiriye urabona nk'ubu eh, n'amahoro yose nzobara n'amezi n'atatu bataramvugisha hariho umuntu bahora bama kuri telefone tuvugana mugabo wewe nta nyishu yahora numva twahaba tuyaga akambaza ibibazo mfise nkabimubwira byose agaca bibabwira mugabo n'indonka inyishu oya inyishu numva yanyishu yuko bamwishu yuko oya oya inyishu iraboneka hano nta ngorane kwa Daniel inyishu iraboneka ubu ati reka nanjye uko biri kose ndakurondere ndaguceko uyu muntu baza bampendereza bampenda ndamuhevye mm, none ubu ndababwiye ati na wa muntu mwahora muvugane kuri telefone yanyu mm, mu mazi ngo mushikira ukudira mu mazi mushikira ngo ukudira mu mazi mushikira mu mazi mushikira anamushikira mm, mu mazi mushikira anamushikira mm, ngo kudira ngo basi ngo biraheze nabwo ati oya ni mu mumpera tuvugane telefone barayicongagura iranka ngo telefone ngo karubane birase mm, ibyo mumbwira je n'ibita niko wabiko ari wo muntu mubi ubona arambangamira mm, none ugume nicaye ku mama ariko ndayabona mm, ugera kubera uko ndakurondeye babonye ko ndakurondeye ubu baciye bagira ubwoba ubu baciye bagira ubwoba ubu baza mwazosubira kandi ntibazosubira nawe uzobura hafi mm, umugabo wanje yababaza none Claudine bimeze gute ngo Claudine ku kazi ngo nine mm, none nyakubahwa bihinduka gute urumva basi nyina wabo afite umwana w'umuhungu umenga nakwije mu mutwe bashwanye gusa jewe tujya kunsarirako bashwanye n'uwo munsi akoroka bwashiriri kuri jewe jewe aza gutakwisha nivyo ntakwisha gusimba umwana wawe urumva kuva mu gatondo yavyutse saa yine n'inusu saa tanu yavyutse saa tanu kuja yatanguye kumva isaha 8 aruko abwira umuhungu wese atanga aje gusenga ariyankira amaze kumubwira ngo aje gusenga aranga burya kiyaga ararira irahagirana burya nanjye ndiyicara mu gikoni ndaheza nca ndibwira gukora akazi ko hejuru numva arampamagaye manutse caratangura kunyanjaga arantuka ashaka no kufatana isitamba ati yareka ati reka burya bunzukuru bace biruka baca baja hejuru burya vyakabere hejuru sinzi mwumvise ngo mufate ndabwatoya sino gukora ko je no cankora amaraso wenyene tireka ndakwiyoza ko byakabere ni kera kugira ngo mpagaze mu gikoni nanduka ndava mu gikoni ndaduka hejuru mbicara abo buzi ko bavyo abakobwa uwo mukobwa we yarasigaye babiri n'undi mushitsi yarahari aramanuka burya hari umwene wabo yarahaje yaramubwiye ati wararusha umukozi kuri umukozi wawe n'umukozi pe umukozi w'umukozi wawe pe arita nk'akazi urabona nje yarigeze no kunjana iwabo yarigeze kunjana iwabo kwa mabuja baramubwiye ati ni ukuri waza waronka umukozi kuva wakazana abakozi waza waronka umukozi w'imbere umukozi yubaha umukozi ashobora kubona abantu akabaca kure ni n'igambe tubonye umukozi ameze gutyo aho bose urumva ko iwabo wa mabuja nakuye naciye nakura amahera yihandi y'abantu amahera 90 umunsi umwe nari nje bampa amahera 90 cyangataha burya tuvuyeyo abakozi bari barambwira turabona nuko buja twebwe ngaha ntibahangayike babona ko buja koze guca ku nzu akawugondo aca guhamagara ngo tumure atariko kwebwe mwene wabo ntigera asuzuma ibyo twakoze ni naco kintu nabonye n'abakobwa bari ko bameze abakobwa bari basuzuma mu bwonyi nawe abashitse abantu banza kuzunguza amaso inzu yose akaraba akantu kose yo kuyanaga akabuze gusa aho nyaca atangura kunyadaka avuga none uyu muntu ugenza umukizwa ni iki bizogenda gute burya ni buro nanje kuca nemanda kwiture basi ukuri uribuka hano nabwiye ati ingorane mugira mwebwe ingorane abara bo mugira muronka abakozi beza mukagerageza kubagirira nabi bigatuma bagira umutima mubi uwo mukozi ni mwiza arabakunda akunda akazi kandi ashaka kuguma bakorera kubera iki mugomba kumushiramo umutima mubi mugomba kumwaka telefone ibi bizotuma agira umutima mubi kandi bizorangira muvanye ebana
iyi message ndabona yuko mu by'ukuri bayakiriye neza cyane gose kandi thank you kucugaruka nawe ukambwira ati barakongeye wifi kuva nubu ndabashimiye ndababwiye ko ikiganiro mwakoranye ndagenda kimenye ko ubu bimeze neza hanyuma wowe ugiye kubandanya ukora akazi ata kibazo na kimwe hanyuma kandi iti ntimuze mwongere kumubangamira ku bijanye na telefone aha vrima bavyumvise nibaza ko vyaheze jewe ndibaza vyaheze n'ukuri akazi kabo nzotuma nza ndavyuka sizere kora akazi ndagakora wubahe kwa kundi nyene nta ngorane mana jewe sindi wa muntu mbona bose aho yibere ngo nje kumweneka hejuru sindi wa muntu nzobona abahungu baho bibere ngo nje kubeneka hejuru ubuzima bwanjye ibyo byarananiye oya Claudine Nsabimana ndagushimiye rero hari ibindi none mana urakoze wubahwe hanyuma reka nce oya no kundondera undamutsa nabyo ni byiza ni ukuvuga yuko hano abantu rero barakurikiye kano kaganiro ngiranye nawe nahuyeho niko ndagira mfata amajwi baca bumva yuko ubwoba bwica hajya baguhamagaye iyo ucubaha telefone baca bayitwara hajya bakubwiye ngo zana telefone iyo ucukanya wibuka ko nakubwiye ati umva ingorane mugira mwebwe ndabafasha mugaca mutwenga bavuga zana telefone mugaca muyibaha none ntubona ko ibintu bikagenda neza n'ubundi none baza bambwiye ngo za telefone baza sinari ndayifise mu mufuko kuko amafaranga bambwiye kitari kimwe nari ndafise mu gacinda yabaye bayandungikire muhira nari ndafise mu mufuko nayirirwanye na telefone nari ndayifise burya bamwe ngo ja kuyizana ndavuga ati kubera bagira bayinyake abenda nje ku telefone mu cena mugira ko bagira bayinyake niyo abona ntangiye kunoba ndamya ko telefone bayinyake burya ndungitse voice murabirasti atoya burya cyenteresha VPN ngo nyene cashirako numva nakutoye kina amahoro menshi burya barambwiye ngo nkubwira ngo jibyo wari mafi jo wari ngo jibiti nta yo nta nisikiye ona nayo bise mwikora basha mukuguruse yeah bana ngo abo ubwoba burica cyane burica gose burica cyane ndabona ya kinje cyamaze cyukwezi kumwe cyangwa none ereka harageze igihe cyo mu kwezi kwa mbere telefone bagirirwana bakagenda ngiye kuryama burya telefone bayibara nimezira amazane niho bagiye kuyiba ndasubirana cyangwa ati mujya ntaho nzobaha nzobaha wari wabyigiye he gabasha ibyo bintu ko wari wabyigiye hari aho wabyumvise mujya nimezira amazane yinjiye mu sinda twavuye n'amabuye nyine babona naje gutembera bishitse sinda kananya ndakaceko atambira ngo wishinga telefone ibizo wapi cyangwa ati na telefone ndaguha ibintu tubahanura buri munsi ndahanura buri munsi telefone ni yawe uyimuheri naciye nduga hejuru icyakora ishakoshi anahe natabati jana kuri office rero wakumwe karabaye tijana abona umushatsi urashinze abona kamera ganjira badu yapfuye ngahagenda ngira hayibara ina amati ngiye kinkanga ujya kubito gibwirisa urasongera kunyaka telefone n'ubwo ndababwiye ati nayo ndabaha mu rufasoni nta bindi nayo ndabaha ukuri na wowe ati nayo ndabaha urumva sinagiye kuvuga icyo icyaramu ndabwire ngo mafi Joani biki n'ibindi ntabwiye kirundi ati nayo ndabaha bacaramuza kugira ngo bize ngo wewe sinababwira ati mafi maruma ibyo muri kumurambya nta nicyo ndumva burya nsanga parama rero nama ndababwira ati n'ikirundi baracyumva erega simpaka mu bicarabo none baza mubwiye ngo ntawe ndaguha wajinyitse mu kirundi ntacabona ko mvuze ati telefone yo ndaguha ntakinyitse n'umubwira ngo tundi cyumvika ati nayo ndaguha rero narifise usumenga nagimbe mu cyumba hajya wari ubimbwiye agingiye ubwoba bwose ndabuneye ndavuga ati jewe irapambane bankubite batankubita setwe je emo ndarindiriye itima ariko nakurindishije ntabwo itabwo ni ubahwe burya naciye manuka basanze mpagaze ahantu kuri etaje igira kabiri ngira ngere hasi barambwira ngo Claudine namushikira ati mbi namushikira je ndafise ikibazo
burya nuko ivyo ariko nababwira ndiko namutahura nyoko wanyu uri umuntu mubi mm, niba atawumubona burya nyina wabaciye aza kuraba imbazi kwa ko ndayibazane ngo ndayibaha mm, aca asanga ndacihagarara ndacifashe mu mugongo nk'ukunye ndiko ndabitegereza mm, n'akayisume mu maboko mm, ngo je wari wene ati nta telefone mfise mm. bazi aho nyine avuga ngo Claudine ngo uzomanuke hasi ukore akazi ukore isuku uduge hejuru ukore isuku uheze ati jewe sinze ninde kukubwira ngo kora iki naka ntaze ninde kukubwira ngo kora iki mama ntaze kukubwira ngo kora iki ibintu byose uringanize hama uhe nomu kicuje kuryama Ndakomye amashi ndakomye amashi iyo ni intsinzi y'uyu munsi. ati ukuri kw'Imana Imana uno munsi je nayirose ku kimenyetso atahubwo Imana nawe yahaye mugisha ubwo bwenge yubahwe iminsi yose narimaze numwe Mm, nari bwaje kuryama mm, bigiye ngiye kuryama mu kurasereje nkaja kuruhuka mm. nyina wacu bamwe kugira ngo heri ngo ujya kuryama kubera iki ngo turyama mugiye mu bundi wanyu Umviriza rero ubu naciye no eh, mhm, mhm, naciye no ku muntu mm, yari kuri ofisi ndakimubwira mm, urazi ko yanyishuye mm, yambwiye ngo Claudine mm, ngo niba bakugaburira mm, ngo niba ngo ufungura neza mm, ngo bakaba baguha wifi mm, ngo bakaba baguha ngo umushahara wawe neza ngo mm. ibindi byose ngo bivumiriye Afunge kinwa afunge kinwa akajya none. muri banki ndamubwira reka nagufotorera ahantu nawe banyicarika nawe harabe ahantu hateretse firigo none ntuyizi iriko irahinda Mm, urayizi mm, nawe umbwire ko ahantu umwigambye ati Claudine genda uhicare uko nyene urindire bazoguhembe mm, nari naciye ndagira ati nta muntu nzopfa nongeye guhanuza ibindi vyanje burya nagiye kubabwira ati umuntu yoba afise nomero za Mugisha azi nkazoba akoze mm, burya baca batakumbaza ngo none ngo Mugisha ngo nibiki ngo Mugisha ngo ntiwabimubwira ngo aca gushira ku rubuga ngo bose ngo aca bakumenya ndamubwira ati oya ndashira ku rubuga ndaza kumubwira uko tubigenza ngo kazi kana ngo arapadonesha ngo birakuraba ngo kwiha nabwiye ati ndite sinshobora kubyihanganira Claudine bazoshobora kuhaside nawe ati bazomeside nanjye natangaje babimenye none reka ndakubwira rero vuga uheze none ko mwavuganye ko twavuganye nigeze ndagushira ku rubuga n'ivyo bijuju dije n'ibijuju vyo mu Burundi dintaze bazi erega sinshira ku rubuga abantu bose ariko nk'ubu dufate operation twayikoze kuri temoignage nciye mfata amajwi kugira ngo dushinge intahe n'abandi bantu bumva ukuntu bigenda umvise rekana nawe uje kandi n'icavyo biciyemo bigiye mu nzira nta ngorane aba bantu rero aba bantu iki kiganiro ngo mashira kiguha ukibahe nibagirirwa ubuntu bakacyumva bagira baze guca abana yuko ahubwo ari bo bijuju we bariko baraguhenda iyo unuma ngo ntubibwire Mugisha yuko atacyari kuvamo niba atakurikirwa ni kazi kabo uco kimara kibarungikire muri groupe ubu nyene directement wongere ubahe n'ama audio babwira uko byagenze kugira ngo ntibaze bongere kwitiranya ibintu nukuri niko biri Claudine no kubafatije no ugiye kuryama ariko ukora akazi neza ntibijejare ukora akazi mbere reka ndakwereke kandi kaka ego ndabyuka ndakwapa arufaje mje gusenga ni hasi nakazi kabo ufise no kwa kuga mugatono byasahinda telefone uzoza uyisiga hejuru ubereke yuko telefone atari yushize ko inguvu nyinshi kuburyo bonyene bazomaramara biyumvira igituma bakubuza telefone kandi atakikononera basi n'ubundi bapfa kubivuga n'ubundi bapfa kubivuga je abantu bazo telefone sina ndayikena na hasi je nambara ikabutura y'umufuko nkayishiramo nkayikorana hasi batazi ko nayifise amezi 3 yaraheze ndayikorana hasi mu mezi 5 ndahamaze Imana iguhezagire kandi urakoze ikiganiro ndaje ndakiguha ubunyene hanyuma boss wawe ujya nimba ari boss wawe ndamushimiye ndamurungikira ndamubwira ati ubu byagenze neza byo twaganiriye umukozi agiye kubandanya akazi neza kandi natwe turabashimiye kuko ivyo twabasabye mwavyumvise nibyo urakoze yego sawa nuko ibi ni ivyamwa tuba twamuye ku mwanya tuba twakoresheje ubu mu by'ukuri mwabonye ko twaganiriye umwanya muremure biranagoye hariho umuntu nakunda ndamfasha atarahembwa naciye ndamureka ari ku murongo yitwa nimba ari Dorine aza guca Donata ndabanza ndamureka ncabanza mfana n'uyu muntu urabona ko bigenze neza iki kiganiro mubona kirekire kingana gutya kivuyemo ko
ivyiwe bigenze neza, kandi je ku bwanje mbabona ko iyi ari intsinzi. Murakoze, n'abandi muze murabikora nk'uko.